kugira umuntu kaminuza ishobore kwigisha abakaya prive bashaka kubona kaminuza ifite abanyeshuri 3,000 wowe ya 10 miliyari nk'izi prive zo mu Burundi ukabona kaminuza ifise 3,000 étudiants privé nk'izi za Hope canke izindi mugabo idafise amahome akwiye amadorotwari idafise n'ibinabiri ikaba ikeneye umuntu ayiha 10 miliyari kugira ice yigisha abanyeshuri 200,000 harimwo n'ibihumbi 10 by'abanyamahanga bazoriha amantuze ya madevize amaminerval mu madevize no kuvuga ufise kaminuza 10 nkizi zizana abanyeshuri ibihumbi 100 b'abanyamahanga kubera b'amashuri azimvye leta zabo zitagize amasubvention 100,000 étudiants bariha minerval mu madevize bavunja amadevize bazanye kugira ngo babeho bariha amazu mu mahera bazanye mu madevize umva ikibazo cy'amadevize cyo kigorana no muri santé nuko nyene hari ama hôpital privé canke na ya leta arose ama subvention aca gwiza ubushobozi dake incuro 10 kandi agaca agabanura igiciro kuburyo abanyamahanga bose bivuza ngaha allo tahura igituma rero uzabumva mu Buhindi umuntu wese ukivuza mu Buhindi byagenze gute leta yabigize sama banki yo mu Buhindi yabigize saba entrepreneur babigize mu Bushinwa ubonye ibintu byose tugura mu Bushinwa ninde nta bihugu muzi kugira ngo mugurireyo leta ikora ko n'amatukori ibintu byinjirayo kugira bizimbuke kugira abantu bose bacaza kwigura hahandi ni ibintu bita amasubvention rero n'umuzi ndabahaye ikigo mutari bwumve mwese muzi ko ari maji gutera imbere mwese muzi ko ari maji ko ari gukora cyane ko ari kugira iki ibintu n'umugambi ngomba cenja rero kukuntu umuntu amaze kwikora bigakura akavize umutima wo kubikuza leta ishobora kumufasha akaba n'umutunzi wa cyane mu bihugu nk'Ubushinwa Uburana za Amerika kugira abantu bavyo batunge cyane baca bafata babande bafise ivyiyumviro bishushe bavuye kuri hegitari imwe bakaja kuri 2 bagaca babaha ivyo bita subvention financement aya mafaranga leta ikivuga iti abya ko dukora hakarore bana ko tugwiza uburaro uko dushoboye muri BMBC hajya hari aho tudashika kubera tutari igihugu dukora akantu gatoyi akaminiature n'abariko barumviza kino higaniro benshi ntibarabona n'amazu twubaka kubera urumva simeshi ufatiye ku by'igihugu gikeneye dukora bikerero uravye kubiba bikenewe muri ibi bihugu rero ndiko ndavuga bijya hajya mvango iriyaterambere ryo mu Bushinwa leta ikigira amadone ikamenya abantu bose bariko barakora cyane muri ico gihugu bariko barakora cyane muri immobilier mu by'inyubako mu by'uburaro mu bya transformation mu bahingura indya agroalimentaire bariko barakora cyane mu bya industrie lourde n'abakora imiduga bakora imashini byo bakamazu bakora ibitineriye by'ibicama barabara mu kuzimu bakora ibikamyo ibindi byose no ngaha mundi mwazi ko bahari bakora imiduga nk'aba bakora muri electronique bajya bigitega ba Timothée bakora amacuisiniere electrique bakora n'ibindi bintu byinshi abakora imashini zikora iby'imyabo n'ibindi ngaha barahari bagaca baraba abakora mu burimyi agriculture hari abantu bakunda uburimyi baca umenga nabushize kure niho ndavyibukiye nimwibaza ngo nibwo naguhera ko ngo sinabuhereye ko ya umwese ivana muri bya entrepreneuria ni mihamagaro hanyuma bagaca araba ati bakora muri armema bagaca baraba ati abakora muri education abagira education bagaca baraba ati abakora muri mu bya santé recherche n'ibindi byose bagaca baraba nk'ubu nk'abakora muri transport abakora muri espace ababyize canke bashobora kwikiramwe ama entreprise bakora amasatelite vya internet n'ivyo bijana n'ibindi nukuvuga abantu bareretse ibihugu vyabo ko bari ku kivi ko baciye ubwenge bashaka kwita development urumva ariko nabasi ukuntu classe moyenne zikura kuna abatunzi baboneka urumva abandi byose nibaza ko ari bihamana mwumva umenga byo bisengera bigakunda umva umenga wogirante nibiharuro gusa leta y'Ubushinwa hajya ubona amasosiyete yabo yizakora ibintu n'imipira no mu nkino byose bagize amaliste nk'ukunyene bacavuga ati muri immobilier dufate amasosiyete ku ntara ariko yagwiza uburaro tuyiha amahera bagwize bwishi uva amasosiyete nimba ari nka 10 mu Burundi umva BMBC ntiyobura ngo murabizi sosiyete jewe ntwara iri mu zambere zigwiza neza uburaro kandi zimboneza shavuga ati BMBC n'izindi
aba bacabaha amafaranga subvention ashobora kuba ari amafaranga leta nyene itanga amafo perdu kugira ngo uyu umubatsi wo mu Burundi leta imushire ku rugero mpuzamakungu hagere naho aronka inguvu zituma leta idakenera kuzirazana abandi bubatsi mpuzamakungu bazakora ibintu bimwe bimwe bihambaye kandi kugira ngo uyu mwubatsi azagera igihe aja no mu mahanga gukora amasoko azana amadolari leta irashaka kumwara ibyo bita amasubvention amafo perdu itazomwishuza bivana kubera yabonye yuko iyamuhaye yongereza abakozi akoresha baca baronka akazi k'imyaka myinshi akadonda bahwera bakora amasosiyete hanyuma uyu muntu agaca kwiza ubuhinga n'ibikoresho agashobora no gucaja mbere mu byo guhingura ibyo akoresha kandi agacazana abuza leta kudiraho amasoko abanyamahanga igaca imuha amahera bita subvention ugacubona BMBC bijya bikwa vy'ivyuma muvuga tudakoresha turabifise amashini ahingura ibikoresho dukoresha byose twabiguze aba engineer n'abanyamahanga twabazanye ukaza wumva abo muri Kongo na muri Zambia bariko baduha amasoko dusigaye tuzana amadolari mu gihugu ni kujya ubona ajya amasosiyete y'abashinwa zangaha hajya nakoresha amahera yayo ni leta yayapanze kugira ngo aze gukura amahera no mu Burundi no mu Rwanda no muri Kongo yasuze mu Bushinwa bukomere cyo tubudepandako donke bakora uko leta itanga iyo bita amasubvention ni kuvuga ni nkaho yavuze ati wowe wakoze cyane wagize societe yawe uri kurekana ibyo ushoboye twabonye ko tuguhaye uburyo wo tuzana n'amahera kuye mu mahanga kujya leta irungika umuntu mu atlete cyangwa umukinyi w'umupira akaza kuzana ibikombe n'amahera mu mahanga irashaka no kurungika aba entrepreneur rero abanyamyuga bayo baza kuyazana mu mahanga amafaranga bikabaha amahera ibi birakogwa ni nko muri rya forma ya payeje ajya amabanki ya za bije mbabare sindi ko ndabavugira ko sinzi ukuntu mukora ko bijyanye twumva mu mpapuro ariko mubikora sindavugana n'izo banki mubwo kujya bavuze ko zizotanga amahera zidasabye ibintu byinshi ni muri iyo ntumbero mugabo kuri development rero hari igihe amaleta amwe nk'ijya yo mu Bushinwa za Amerika kugira kujya kuntu zigwana batanga amahera menshi ku barimyi babo n'abakora imyuga kugira batere imbere ingoga basunye n'ibindi bihugu ntibamire kuko iterambere no gusiganwa uvuze ngo rizokwizana abantu hagari igihe bakumira voilà ibi nivyo bita subvention bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012 BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usanga mw'amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora BMBC Group ifise amatongo kwiki bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo mara imyaka 40 BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabijya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Tukiri ngaha abariko baranyumviriza mwatahuye gituma abashinwa bateye imbere n'ingoga mwatahuye amahere y'abayakura mwe muramubona abantu banaciriritse bafite n'impundu zatabaguritse baje kubaka ibintu bihambaye ngaha baba bariko barabashinga barabaimplanta ku nguvu muri ibihugu byacu kugira baje n'amadolari hari mu by'iterambere ibya ekonomi nigisha nka Jesse ntangara bajya n'isida batangara agenda aziyo biva mugabo hari undi acavuga ngo mu Cina ngo hari amahera menshi oya kuri nkajya amahera bazana ngaha leta hajya n'amaprograma leta bariko barakora ngira ngo biko barankurikirana mukaba byumva neza ibi nibijanye
na subvention. Rero ubu BMBC yofata ikava ku buraro 1000 iri kwirubaka ikaronka remwaye ituma yubaka credit uburaro umuliyoni. Nudosubira kumva abantu bavuga bati turakenya uburaro kuko ni societe 10 canke 20 dukora bimwe nazo nyene leta izo barazihaye ubushobozi baragira amahiganwa kugira bamenye izo baherako. Ivyo bibaye iterambere mu myaka 5 y'igihugu. Muri transformation baca bavuga bati kugira ngo ibintu byose byo mu Bushinwa abantu bose bari ni kawa ni kakao ni tomati zo muri Afrika ni n'amapome yose ashogwe mu Bushinwa tuyajana aramaji tuyajana atekeye tugira iki baca baraba mu masosiyete y'abashinwa ariko akora muri ivyo bintu adafise uburyo bwishi baca bayagira ico bita subvention. Ayo masosiyete aca komera cyane baca bahamera menshi agashada ko barangura muri Afrika abaranguye imyaka 10 mwege mugurisha mu Bushinwa bamwakenye gose kubera umva mugurisha matière première aho gurisha produit transformé leta mba y'Ubushinwa iba yaba maîtrise nuko ajya amasosiyete ibona akomera. Abo bantu bose leta yaronkeje amahera ibiri n'ivyibabaza mugabo uko bibabaza uko bagurisha baratera imbere baca bava muri abakene canke muri classe moyenne mwese akadaraduga uko aho muri ko muranyumvirizaga bene wacu none ibi araho mwari bwavyo mbere ariko abigisha none naho barize economy ntabyo wize uko uburyo buri simple nimba warize nka economy cyangwa vuga ngo nengo ujya muhungu uwo muri BMBC ngo katavuga ngo amatere umengo economique oya economy nuko umuntu atera imbere personnellement atera imbere gutya mu kwagura ibyo akora akareka amagira ibintu personnel akitwareka no kugurondera ibintu agurisha igihugu gitera imbere mu gutegeka abaco gutera imbere ko ngubu gushika hago ishaka ntabwo nza page mara ko page bwati wewe urafite ubwenge akira dushaka bukudutera imbere urenze ngagurisha no mahanga hariho hajya bajya muri page ndaza kubishika ko reka kinakireke voilà muri industrie lourde nesigurira kuba je nkura mu Burundi hari imiduga y'ama minini ajya makamyo buto bwitwa ama Mercedes bw'ububeni bwatwara amabuye ku mashanti bwarakoze nkinda nka 70 ingahe kubera bitakunda ko imiduga y'Iburaya bakora bike Buraya kandi ibizimvye umuntu adarayisubiriza imiduga mishasha. Ariya mu Bushinwa bafata amasosiyete yabo y'abashinwa baratanguza amasosiyete za Sinotrack zande baratanguza amaze kuronka expertise baciye basubvention akora imiduga ikwira isi yose. Umuntu asigaye baza nimba muri Amerika ikora imiduga canke Iburaya ikora imiduga ukabura kubera iki zida nguvu ntizishoboka atari leta tsida nk'amahera. Leta yo mu Bushinwa yari gushobora bajya abantu kuba facilita bakaza baragurisha buhoro mu Bushinwa no mu bihugu bibangikanye za Pakistani muri Irani muri Philippines n'ahandi imiduga bakora ariko kugira bajya abantu baronka amahera nkajya atuma bashora no mu Burundi gushika ngira ngo no muri Mexique gushika no muri Chili hose leta ijya ni projet ya leta babahaye amahera batobariha babaha amahera menshi batobariha canke bazo bari mu myaka myinshi atama intérêt subvention voilà babikora gutya muri electronique. Reka mvugire mu entrepreneur umwe mugenzi wanje twa Timothée Gitega akora amakwiziniera ntawa bidoga ngo urumva ngo ndufise ngo amakara agacabye ati jewe nakoze imbabura ikoresha umuyaga nkuba umuntu ayikoresha akoresha 15000 yonyene ku kwezi ni muyingurire mureke kuza murakoresha amakara agwe gushika Bujumbura. None je Timothée yoronka commande 5,000 z'amakwiziniera none yo bishobora yoshobora gukora 3 millions de cuisinières uwo muyi commande akazifurunisa nko meza 6 ntibikunda kubera iki bisaba financement. Muri ibi bihugu rero mubona byihuta gutera imbere umuntu afise nk'iyi offre amafo yamugenewe abahari uye arose imiredi sinzi amahera manaka zijya kwidiniye ntashaka no kuzikora muri burya buryo aca zikora mu buryo buri avance zoshogwa ni Buraya zijya kwidiniere nukuvuga aca yinonda na marché européen amaze kuronka isoko yo mu Burundi niyo muri Tanzania aca yironka kugira aronke iyo mu Burundi gusa urumva kena amahera menshi ataronka hakora iki subvention leta canka amashira hamwe manaka amuha umutahe ku nguvu kugira atere imbere yayirose ivyikeneye aca birosa n'abandi gacima datenone kugira ngo n'abakongomani n'abatanzania bagira uko nyene no gira iki baca mu rusuda keneye niko ibihugu byose uzi byubatse biteye imbere byakoze. Nico gituma ubona ni Buraya hari ibihugu bitateye imbere cyane bitavugwa barananiwe gukora hene ibi bintu niko ndababwira. Ega Iburaya hariho n'ibihugu bitekora n'inkoho kubera hene ibintu nyene mu gihe ibindi bihugu nk'u Faransa bakora n'ibigendajuru
bakora n'amaportable bakora n'ibiki byose kubera iki hakora izi systeme. Agriculture no kunyene umuntu akora umutobe dufate w'inanasi ashaka gukora ugasanga ari mu Kirundo akora umutobe utarenga mu Kirundo gusa kubera iki ntafise amashini yo bikora. Uyu muntu arose umutaha akaba yoca ashora muri Afrika nzima amareta ni yabikora apana amabanki. Hanyuma hari nk'ibya education vya sante kugira umuntu kaminuza ishore kwigisha aya ma privé bashaka kubona kaminuza ifite abanyeshuri 3,000 wowe ya 10 miliyari nk'izi privé zo mu Burundi ukabona kaminuza ifise 3,000 étudiants privé nk'izi za Hope canke izindi mugabo idafise amahome akwiye amadorotwari idafise n'ibinabiri ikaba ikeneye umuntu ayiha 10 miliyari kugira ice yigisha abanyeshuri 200,000 harimwo n'ibihumbi 10 by'abanyamahanga bazoriha amantuze ya madevize amaminerval mu madevize. No kuvuga ufise kaminuza 10 nkizi zica zizana abanyeshuri ibihumbi 100 b'abanyamahanga kubera wa mashuri azimvye leta zabo zitagize ama subvention 100,000 étudiants bari ha minerval mu madevize bavunja amadevize bazanye kugira ngo babeho bari hamazu mu mahera bazaye madevize. Umva ikibazo cy'amadevize cyo kigorana no muri santé nuko nyene hari ama hôpital privé canke na ya leta arose ama subvention aca gwiza ubushobozi dake incuro 10 kandi agaca agabanura igiciro kuburyo abanyamahanga bose bivuza ngaha. Alors tahura igituma rero uzabumva mu Buhindi umuntu wese ukivuza mu Buhindi byagenze gute ni leta yabigize sama banki yo mu Buhindi yabigize saba entrepreneur babigize mu Bushinwa ubonye ibintu byose tugura mu Bushinwa ninde nta bihugu muzi kugira ngo mugurireyo leta ikora ko n'amatukori ibintu byinjirayo kugira bizimbuke kugira abantu bose bacaza kwigura hahandi ni ibintu bita subvention. Rero numvise ndabaha iciga mutari bwumve mwese muzi ko ari maji gutera imbere mwese muzi ko ari maji ko ari gukora cyane ko ari kugira iki ibintu n'umugambi umuntu ashinga cyangwa igihugu gishinga kugira gitera imbere si ibintu bijya byose mubona sikira gusa imyaka bamaze oya habaye mwerere muri planification iterambere ntirishoboka. Ubu rero reka ngirereze imerero y'ukuntu abantu batera imbere. We ku giti cawe wotera imbere mu myaka 5 hamwe woreka ibintu ukora bikarengera ivyo ukeneye gusa bukavuga ati ndakeneye rero nzoja muri retraite singume ndimi ivyo njya gusa reka ndime ibintu impaga konti shira kudufaranga vyinshi nze ndaziga n'amahera nzokwesha muri retraite aho utera imbere uve ku nkimwe ushe kuri 2 ureguma worora inka imwe gusa yonyene cyangwa 3 zonyene naho zobura ukwavu muri 5 uratera imbere. Ibindi nabivuze muze kumviza video yose mu gihugu bivanye n'igihugu wavukiyemo nkaho muri Kongo classe moyenne naturelle makwera ubutare bwinshi bafise n'imyaka amaze yabwimba irizana mugo rishobora kumera kajya ko mu Bushinwa tonka nakoze imyaka myinshi mu butare baronka amahera agura imiduga bagatera imbere mugabo mwabonye ko hari ibihugu byasabye ko leta zitekeka abantu baze gutera imbere ku nguvu nko mu Bushinwa niyo za Amerika. Leta yarapanga ati byanka bikunda ijya societe bizaza kwa byateye imbere muno mwaka bala mu byerekeye rero ibyo umuntu kugira mu byerekeye ibyo ukuntu umuntu kugira icyo yotera imbere nabihasiguriye ku byerekeye igihugu ngomba ndezime mu bitahure ibihugu nafatiye ku Bushinwa na Amerika kugira mutahure ukuntu bigenda. Ku byerekeye igihugu hariho ibyo no kwita naturellement hari ibihugu bifise ibintu byinshi by'amahigwe umuntu haba ategeza gutera imbere atakuna ko mutotera imbere kwese uri kirema cyangwa utagizena. Ibihugu biri kuma ifise amaporo menshi naho badateye imbere cyane ne nk'aba Tanzania bari hajya nyumva ko fende of iterambere amahigwe ari menshi ibidaroza bija muri Zimbabwe no muri Zambia no mu Burundi no mu Rwanda no muri hehe byose bica Dar es Salaam cyangwa Mombasa. Sico gituma ubona nkajya muri Somalia naho bari mu ntambara imugarishe bahubaka mu misi 2 kubera hari amahigwe menshi ko bakwiba hari ikomeye nk'ijya. Donc abo bantu batera imbere kubera ahantu bari. Classe moyenne cyangwa iterambere ni naturelle. Classe moyenne muri Tanzania, i Mogadishu, i Mombasa ni naturelle ahantu uri hari ibintu byinshi. Hari ama plage menshi uba izanziba biroroshe kuzotera imbere kurusha umuntu ari yankarave mu Burundi. Naturellement. Hamwe rero nivyo no kwita
kubera igihugu rero kititwaza ibi na biriya, haba abaye bafise amahirwe menshi, haba ibihugu biri enclave canke bidafise amaresurse menshi, harabaho ivyo bita ico no kwita pression, subvention, financement canke planification ziri avance, planification ziri précis. Abantu bakaja muri laboratoire bakiga bagatera imbere ku nguvu. Ivyo nivyo nabasiguriye rero vy'ukuntu Ubushinwa bwateye imbere, vy'ukuntu Amerika yateye imbere, mu gihe ibindi bihugu bwo bitera imbere naturellement. Nuko rero hanyuma abantu batahura ibi ndiko ndavuga nka jewe n'abandi bantu bitahura. Je ndatahura ko mu Burundi dushaka kwikorera mu myaka nka iwacu canke mu Rwanda canke muri no bihugu byacu tukiri inyuma y'amajambe canke muri Kongo canke ibi iye abantu babizi. Nico gituma wumva nk'iburaya inyuma y'intambara kabiri isi yose bahindutse agateye imbere kurya. Jewe ndatahura ko dushobora kuba guproduza imiti, imiduga, indege, ubwato, ibintu bihambaye by'ibigwanisho reka ndabireke mugabo ibikoresho byo kwa muganga, biomedical appareil, voilà. Ibintu ndiko mvuga ibintu bihambaye. Abantu bumva menga ntivyoshoboka. Amatreni, indarayi, ibigendajuru, satellite, numérique, infrastructure stratégique. Ibi byose muri 5 ari pression birakunda. Ari naturellement hari ibihugu nibura bitabikora ibi. Kubera abavyo batari barinda bavuze ngo bizokorwa nihagera ngo nitwara nk'uburyo. Ibi kuri pression muri 5 birakunda. Abarundi bakaproduza imiduga, bakaproduza ibiki kandi bikorwa n'abarundi. Bijya bintu mwumva bita investissement bivuga muri Afrika, muri payzo, muri Sud na Aziya ngo direct étranger. Bijya abantu babyigisha ni kwera bazi ko umuntu atahura ibimvuze adasubira kubikenera. Nivyo bajya abantu bakubwira ngo mpaka ngo duronke ngo ideni ry'ibanki, bajya abantu bakubwira ngo unacovamwo utari banki gufashije ngo atari naka, nabantu batazi ibintu navuze. Umuntu ashaka gutera imbere afatiye kuri ibyo navuze, igihugu yashaka gutera imbere mu myaka 5 gusa gifatiye kuri ibi navuze. Umuntu atera imbere kwera bishaka yabipanze sibihamana. Katomoye mwabonye rero ukuntu muri make umuntu ava mu bukene akaja muri classe moyenne, akaja muri classe moyenne akaja kuba umuntu atunze. Ukiri muto kafite ndaka 200 kuduga gushika muri 45 ukaba unyumvije kino kiganiro ugacohera kino gihe ukora nyene mu myaka 5 10 uzobara maze kuva muri classe urimo. Kiretse nibagira byago bishikira abantu umuntu adashaka gutegekanya bishaka gutuma kugira accident, kumugara n'ibindi. Ibindi byose ubu urabifise wewe nyene kurandaba kugira ngo ube wavuye aho uri wateye imbere. Gutera imbere sibihamana. Murakoze.